turamenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda, kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri bibiri. Ivyo ivyita urukundo Imana, utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani, urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunanda, ugira uza honyene. Wumvise Imana? Reka ariko mbanze nje hamwe muri Actes des Apôtres twasoma 13 36 aravuga ngo yamara Dawidi mu gihe ciwe amaze gukora ivy'Imana igomba arasinzira, hambya basekuruza arabora. Twese tuvuga ati umuntu wese akora ivy'Imana igomba mu gihe ciwe. Bari Imana mu gihe cawe ukora ivy'Imana igomba. Haleluya. Ukwiye gutahura yuko mu gihe cawe niho ukora ivy'Imana igomba. Ndamaze kubona ko hari abantu igihe cabo kiza hama bakagipfisha ubusa. Kimwe mu bintu bikomeye ukorera ko no kudatangwa cyane gutarenganwa n'igihe cyawe, udakoze ibyo wategezwe gukora muri icyo gihe cyawe. Gabiri tubwiye ngo Dawidi mu gihe ciwe akora ivy'Imana igomba, hama arasinzira, ahamva basekuruza. Haleluya. Nimba hari umuntu twajanye yankwirikiye neza muri kino cigwa, ndashobora kwimagina haragaze bivanye n'urugendo tumaze kugiranira. Ndashobora kwimagina ahantu uhagaze. Ndiko ndakubona ahantu ufise ingingo mu mutima yo gukora cyangwa yo kuba wikimazi mu madomene atatu navuze. Ahantu hambere navuze ngo kuba ikimazi mu muryango iwanyu. Aha kabiri navuze ngo kuba wikimazi n'ishengero ry'Imana. Aha gatatu navuze ngo kuba wikimazi aho mu isi, aho baye, aho ukorera, aho wirigwa, aho mara igihe kinini cyane. Alors ku muntu twajanye, umuntu ahagaze aho magaze, umuntu twajanye muri iyi message, aho ni ahagaze, afise ingingo mu mutima, afise isengesho rivuga ngo ndipfuza kuba umuntu w'ikimazi. Ndagomba kugira neza umuryango, ndagomba ko umuryango wanje no ubona ibi nibi, kubagira ikimazi spirituellement, kubagira ikimazi physiquement. Aho ni uhagaze. Ari n'undi ahagaze avuga ati ndagomba kuba ikimazi mu gihe canje mu ishengero. Igihe canje ntikindengane canke hano muri no famille spirituelle mbayemo, ndagomba kuba umuntu w'ikimazi. Igihe ntikindengane mbo umuntu w'ikimazi hano muri eglise. Ubundi muntu agaza anavuga ati ndi kwishura, ndi kukazi, ndi hajya, ndi hariya, mugabo ndashaka ko umuntu w'ikimazi ahantu magaze. Umuntu yankwirikanye neza, iri niryo sengesho giwe muri no misi, nico ari karasengera. Umuntu kuvyukura avuga ati iyi message ndagomba kwibaho, umuntu agomba guhuza ubuzima bwiwe n'iri jambo turiko turiga, iri niryo sengesho afise muri no misi. Alors reka rero mfasha abantu bipfuza guhuza ubuzima bwabo n'ijambo turiko turiga. Nizera ko ari mwebwe, yaba ari mwebwe yemwe. Reka rero mfasha abo bantu bavuga ati pastor, ndafise decision, ndafise ingingo mu mutima, ndipfuza kubera ikimazi abandi. Ndagomba kudaca kuri nosi nk'utabayeho. Ndagomba yuko ntoca mu muryango wanje nk'uko ntigeze ndahaba. Ndagomba ko ntoca mu ishengero ry'Imana nk'uko ntigeze ndahaba. Ndagomba ko ntoca kuri irya shuri, hajya mu kazi, mu kibano nk'uko ntigeze ndahaba. Ndagomba kuba umuntu w'ikimazi. Umuntu w'ikimazi reko ndabasigurira, ndagomba kuba umuntu azana solution ku bibazo by'ino societe mbayemo
cyangwa iby'umuryango mbayemo cyangwa mu ishengero ndimo. Ndagomba ko umuntu azana impinduka aho hantu. Nimba uhagaze ngaho, reka mbanze ndakubwire ko uhagaze ahantu heza cyane, mbwa ufise urugendo runini. N'abantu benshi bapfanye iyo decision ufise batigeze baba abantu bikimazi. N'abantu benshi bigeze ko bafise iryo sengesho bavuga ati turagomba kuba bikimazi hariya na hariya, mbwa batabishitseko kubera ko hari ibindi bintu batamenye. Ngomba ndakubwira uno mugoroba. Praise God. Kugira icyifuzo ni ikintu gikomeye. Kuvyifuza ugize neza kuko ni intambuko ya mbere no bitangurira. Wimagine nk'ahantu wowe uhagaze ahantu ugomba uduga ama escalier imbere yawe, hari ama escalier 5, hamuka utambutse ku escalier ya mbere, aho utambutse kuri escalier ya mbere ntusa n'utaragira départ, ntusa n'utaratangura, we watanguye mugabo imbere yawe haracyari urugendo runini. Ntamuhagarikiye ngaha, ego ntusa n'utatanguye mugabo nturashika ku cyo washaka gushikako. Haleluya. Alors bitangurira hehe? Uhagaze ahantu heza, gufata ingingo niho bitangurira. Kubera iki? Ni kubera ko Imana ntigera ikoresha umuntu numwe adafite decision mu mutima. Ntigera igira igikoresho umuntu atifuza gukoreshwa nayo. Ntigera ifata umuntu ngo imugire umucunguzi w'abandi atavyifuza mu mutima. Hategerezwa Imana ikintu cyambere yamitangura kugira itera inyota mu mutima w'umuntu, izana gushaka mu mutima w'umuntu. Aro nibiciye muri iri jambo ry'Imana, Imana ikirarondera ikintu kimwe gusa ingene mu mutima wawe wo murikirwa ukamenya ngo burya nta zaririmwo kuba ndi muri no muryango, nta zaririmwo kuba ndi muri kino gihugu, nta zaririmwo kuba ndi hano muri no shengero, kandi kuba ndahari Imana inyiteze ko kugira ikimazi. Kimwe Paulo yabwira Filemoni akamubwira ngo ndakubonemo ikimazi mwana wanje Filemoni, ndakubonemo ikimazi. Alors nta zaririmwo mugabo kuba wafashe ingingo mu mutima yo gutangura kuzana changement ni ikintu gikomeye. Iyo ngingo Imana ishoboye kuyikorerako igakora ibintu bikomeye. Haleluya. Wibuke Satani natewe ikibazo n'abantu bakiriye ibibazo. Satani atewe ikibazo n'abantu bari decide guhindura ibibazo inyishu. Igihe cyose umuntu hagurutse gusangangura ibikorwa by'umwijima, uwo muntu ateye ikibazo Satani. Igihe cyose umuntu hagurutse kuvuga ati ubukene mu muryango wanje buzohera kuri jewe, uwo muntu ahindutse kuba ikibazo muri uwo muryango. Umuntu hagurutse kuvuga ati jewe ubwami bw'Imana imyaka nzomara nzobwagura, nzosenga kugira Imana ngire igikoresho cy'icubahiro mu gihe cyanje, uwo muntu ahindutse kuba umuntu ari très dangereux ku bwami bw'umwijima. Kandi ku bwami bw'umuco nawe ahindutse kuba igikoresho Imana ishobora gutora igakoresha mu gihe ciwe. Nta muntu n'umwe yakoreshejwe n'Imana Imana itabanje gucreate muri we gushaka. Hari ikintu cyambere Imana yamitangura gukora mu muntu, no kumuzana ahantu basangira umutwaro, no kumuzana ahantu Imana imusangiza uwo mutwaro. Umuntu akumva ko ndabibazwa, negezwa kugira icyo nkoze mu gihe cyanje. Haleluya. Bamwe barazanye ama excuse atandukanye, havuga ati ndacyari muto, abandi baravuga ati sinzi kuvuga, abandi baravuga ati ndanduye n'ibindi byinshi. Muga Imana yari ikeneye ikintu kimwe, eske uri tayari, uriteguye? Deke habaye gushaka mu mutima w'umuntu, Imana iri ready no kumukurako injebejebe amarabaga n'ikintu cyose cyo muza gukora icyo kintu. Imana iri ready kumukoresha. Alo bana Imana nizere ko duhagararanya ahantu umuntu wese ari navuga ati shaka ko umuntu w'ikimazi. Nimba rero duhagaze mu mbwira amen. Ukabura ahantu uvuga ati shaka w'ikimazi, utangure kwibona mu maboko y'Imana nk'umuntu Imana yokoresha ibintu bikomeye muri kino gihe. Jewe nta kibazo mfise ku myaka yawe, nta kibazo mfise ku byo wize, nta kibazo mfise situation uhagaze mu no munsi nge nisa, nta kibazo mfise cy'ivyo. Mu maboko y'Imana, Imana ishoboye gukoresha n'intege nke zawe zigakora ibintu bikomeye cyane. Nimunyumvise. Mu maboko y'Imana inkoni iragabura ikiyaga. Mu maboko y'Imana inkoni kazele brendia. Reka mbere mvuga ijwi Imana yabwiye Mose ati bwira igitandara kibaha amazi. Ni ijwi ryari risizwe. Iyo atabijwi rifashwe mu maboko n'Imana ntivyari gushoboka ko ryozana amazi mu gitandara. Vyumvikana ngo ibintu by'ibinyantege nke
mu maboko y'Imana ishoboye kuyikoresha ibintu bikomeye. Nta kintu na kimwe cyitwa ikinyantege nke mu maboko y'Imana. Ikintu cyoba ikinyantege nke mu maboko yawe, ikintu cyoba ikinyantege nke mu maboko y'Iwanje, mbwa ntigishoboye kuba ikinyantege nke mu maboko y'Imana, kuko mu maboko y'Imana ni Imana ishobora gucurira ibinyantege nke ikabicuramwe ibinyenkomezi. Praise God. Aha rero duhagaze ngaha, nta makuru y'umuryango wawe nkeneye kumva, nta makuru y'imyaka yawe nshaka kumva, nta makuru y'ibintu bitandukanye mwahuye muri kahise. Mugabo nkeneye ikintu kimwe, eske wowe ufise inyota y'abantu bifuza gukoreshwa n'Imana muri kino gihe cyacu? Nkamwe notora ko ari umuntu muri nosare afise iyo nyota mu mutima wiwe, nobanzi ko muri nosare uri umukandida wo gukoreshwa n'Imana mwikanguro rigiye kuza. Haleluya. Alors, ikintu cya mbere, decision. Vuga ati ndafise ingingo, narafashe decision mu mutima wanje wo kugira icyo nkoze mu muryango wanje, wo kugira icyo nkoze muri iri shengero, wo kugira icyo nkoze muri iki gihugu mu izina rya Yesu. C'est très important. Imana ikora n'amadecision y'abantu. Ufashe decision, Imana yaguconnecta n'umuntu. Ufashe decision, Imana yagushira ubutunzi mu maboko. Ufashe decision, Imana yaguha bire tutarufise. Ufashe decision, Imana yagusiga amavuta utigeze usigwa ava. Kubera juste decision. Yugwishurirwa utigeze ugira. Juste kubera ingingo ufashe mu mutima. Haleluya. Umunsi umwe Nehemiya yumva amakuru y'i Yerusalemu, yumva ko inzitiro zaho zasenyutse, yumva ko n'umuriro wahatwitse, yumva ibintu bikomeye cyane byabaye ahantu. Hama ngo bimukora ku mutima, mbwarahitamwo kuvuga ati ngombe mpaguruke ngende nubake. Igihe afata iyo ngingo ntiyarazi ko umwami azokwapressya iyo ngingo. Mbwa igihe yagenda kubonana n'umwami akamubwira icyifuzo kiri mu mutima wiwe, yasanze umwami Imana yamuprepaye. Umwami yakirana ubugwaneza, Nehemiya agira ikiganza cyiza imbere y'umwami. Kubera iki? Ubushobozi bwa decision. Nehemiya arahaguruka abwira abantu ati muhaguruke twubake. Hitambika imbere abantu batandukanye, abitwa ba Tobiya, basa n'ibirate. Mbwa nta numwe yashoboye kumuhagarika. Kubera iki? Imana ikora n'amadecision y'abantu. Cyari ikintu gikomeye kusanura inzitiro z'i Yerusalemu. Mugabo ndiko nakubwira ko Nehemiya peport imitaye yari afise sivyo Imana yashaka. Icyo Imana yashaka umuntu afise decision yo kuzana impinduka. Haleluya. Je mu mutima wanje ndumva ko nagurijwe n'Imana kuzana impinduka muri kino gisagara. Ndumva ko nawe hari ibintu kanaka Imana ishobora kuyaguhagurukijemo kuzana impinduka ahantu hose uhagaze. Alors ivyo rero gufata ingingo ni kimwe, kuba bifise mu mutima n'ikindi. Mugabo ivyo ntibikwiye. Ati pasa kubera iki? Ni kubera hari umwasi adashaka kuzana impinduka. Igihe cyose uhagurutse kuzana impinduka, wibuke ivyo bintu vyononekaye hari wavyononye. Mu muryango wawe iyo desordre hari wayizanyeho kandi niyifuza kuyava. Aho hantu ukora uko bimeze hari umwasi ari nyuma yavyo kandi nashaka ko birangira. Alors ukwiye kucumenya ngo mpindutse kuba umuntu ahanganye apana gusa n'abantu b'umubiri, mbwa ahanganye n'isi nkemu, kugira ngo sinshitse ivyo nagabiye mu mutima. N'abahizi rero ngo menda kubwire bashitsa ivyo bagabiye mu mutima, kandi birashoboka kushitsa ivyo wagabiye mu mutima. Ikintu cya mbere ivyo Satani agira, obrescredu valahada. Haleluya. Murazi nk'ubu hashobora kuba ari umuntu ariko ariyumvira gukora misile yotera muri Etazini. Mbwa ije tazi hari undi muntu nawe muri Etazini ari muri laboratoire ariko ariyumvira gukora ikindi kintu gituma iyo ata misile n'imwe izokoreka ku butaka bwa Etazini. Hari ushaka gutera, mbwa uri ko arametrize ikirere kugira ngo niragire misile n'imwe izokorokera ngaha. Ugitegura gutera ubwami bw'umwijima, ndagomba kubwire ngo hashobora kuba ariho Satani nawe ariko araplanifya ibindi bintu kugira ngo ushobore gutera aho hantu.
mbwa nagomba kubwira ngo afise ibigwanisho bito. Mwanyumvise? Afise ubumenyi buto, afise amastrategy mato ko yokubuza kunyaga ubwami bwiwe, ko yokubuza gusangangura ibikorwa vyiwe, kuko birivuga ngo icyatumye umwana w'Imana yishurwa nugira ngo asangangura ibikorwa vy'umwijima. Aro turi muri mission muri nosi gusangangura ibikorwa vy'umwijima hehe ahantu hose ubibonye. Haleluya. Dusoma umurongo umwe Derek mfasha turaza kwihuta kubera umwanya. Proverbe 1:17. Proverbe 1:17. kuko umutego utegegwa ubusa ikiguruka cose iyo kibibona. Kuko umutego utegegwa ubusa ikiguruka cose iyo kibibona. Ngo ubutegeye umutego ubusa igihe uteze ikiguruka kikubona. Ningaga kubwira ati uteze umutego inyoni kubona ubutegeye ubusa. Praise God. Aho ndaza kwagaruka nta kibazo. Haleluya. Somera iyindi mirongo nk'ibiri. Ugati mu gihe canje nkora ivy'Imana igomba. Umusiguzi 12 umurongo wa mbere. Rero ngomba mere nk'utangura kuvuga ibyo ngomba kuvuga. Kandi wame wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, igihe kitarashika aho zovuga uti nta kikinezereza. Iyo kintu muracumbise gaye. Somera 2 Corinthiens 6:1. Kandi ko dukorana nayo turabinginga ntimuhegwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Paulo avuze ngo ko dukorana nayo turabinginga nimuhegwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Vuga ati narahawe ubuntu bw'Imana. Barimana reka mbanze ndeke kuvuga ubuntu twagiriwe muri Kristo Yesu, ngo mvuga ubuntu rusange dufise. Kuba ufise ingabire y'ubuzima n'umunsi kuba ndakubona ngaha ni sinye ko ufise ingabire y'ubuzima, sivyo none? Kuba ufise ingabire y'ubuzima barimana ubwo se ubuntu bw'Imana, kuba uriho ubwo se ubuntu bw'Imana. Paulo yavuga ngo ndabinginga nimuhereke ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Mu yandi majambo Imana iguhaye ingabire y'ubuzima, umunsi ugatangura ukumva urahagurutse biremeye, ukumva uratambutse biremeye, ukumva uravuze biremeye, ukumva uragiye birakunze. Avuga ngo ivyo ntuhereke ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Mu yandi majambo hari umuntu iyo ngabire y'ubuzima yahawe umunsi utanguye ashobora kwipfisha ubusa. Nga wewe akubwiye ngo ntuhabwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Mu yandi majambo igihe cyose wibutse ko ari ubuntu bw'Imana wagiriwe ndi ku ngabire y'ubuzima, ukwiye kuca witegura ukavuga ati ko Imana yampaye ubuntu bw'ubuzima uno munsi ndaze gupfisha ubusa ubuntu nagiriwe uno munsi.